agenda ngara postinga ngo naronse ngo microphone ngo naronse microphone ngo Imana ishimwe na cara postinga ngo jewe ngo kuvyimana yampaye ngo ndahezagije ngo umuntu ngo niwohezagira umuntu ngo bikini gufume ni fashion bamuha ibintu bidakora byaguye ingese boneka ati nanje naronse nawe impamvu nawe rero kubera ikintu gutora ibintu bidakora vraiment mu diaspora wa mafaranga cyangwa ikintu cyane cyankangaje tuje aje gushiga yamana telefone nizi none oya izi ni ziwanje na mutigiza Top TV Nuzimba na quality nibumva na quality kwaka ntiyari nakica banaje yari okay tubwire twebwe mu entertainment sio fashion tuzoguha microphone zawe hamwe tuzi nijya na telefone wa deposit telefone vraiment ubuzima nibwo mwaciye mu muntu wabitwigisha mugabo kirazira bitwera kuco kujya amaraso bashobora kujya amaraso komade sikuzi neza yuko ufise umu diaspora yemera kugereza ibintu kandi ukabandanya kwibikoresha rero si babu dramate cyagenda kuzara azaravuga ibyo simbizi sinari guca ndamufatira muganga nashimye mu diaspora ikintu kidakora ukene kwerekana iki Landry promoter kabiri Machat Kabos kufatire Big indira gato hero wa mbere ni Amipro sawa Landry promoter sawa Machat sawa Kabos sawa Big sawa Juste Gaël sawa Ozi oya Patrick Pajo bakorera he Patrick ngira ni Patrick Pajo handse Patrick wa Keza net Patrick ningira ni Patrick ya Keza open mic DJ Fanny tuandaye DJ Fanny Patrick ni open mic utatana open mic journalist security wa Keza net oya ni Patrick Pajo usanga ni Patrick korera ubu Pajo si journalist nacho tubandaye sawa DJ Fanny hari kuri Pajo sio ni Patrick ni Patrick wahe ni Pajo sasa ni Patrick gusa Patrick okay bamujama munuze ni bamujama muri sare katuvyisomeye Ive ni wa Colombe DJ Fanny Amipro Landry promoter Macha nibo Kabos ni Juste Gaël nibo Ozi ibintu by'amazi babaga ibiganiro tumko badafite amazi atagize iki amadeba y'amazi Patrick tuzi ni Patrick wa ariko Pajo ujya muja igiye kwiganirwa ibyari byo ajya ma wa Dios uzawumva abaye na déplacer man bazi kuja mu bintu ukazova igitoro kizobe gwawe byose bibe gwa uzove hari ugenda hari ku nguvu zako bro toi c'est tu as fashion bro ngashika ngwa wapi yani sombiye fashion ga bro tubake mu fashion mpaka lini hapana tukocha tuiva mu jana gute ubashaka kwemera gushira hari abapeti baba atende muri competition ya ndi promote cyangwa bagomba ku boostinga dressing nande na Joshua gasanga target ya Iyo agese nambari AFZ amanze batenge kugira baje mati bizokutwa ati je nage muri company namusumbije randi kandi ata sponsor ugira zikogo abandi nabo turiko nabandi bamenyesha makuru bari muri communication muri iyo nshira hamwe bro ndakomereye kuziza kuzo ndakomereye ampose ni bari nibo barajuka ndakomereye kuzomera tuzana ndabisi genge kera vuvuzela tukura vuvuzela ziko ziriho kabisa nzokotesha hari genge yadukotesha urajya genge rimwe muzamukotesha mugiye gutegera rimwe barakoresha rimwe bagenda gukoresha kwa mail bafise ngo abafana tamufana numwe afise umufana ari wenyene n'umugabo wiwe agakeza ni genge urije kumutegera tutafuta ineza ari munabwe gonga nyoka hii ni akongo tunapiga ile tuko turondera tunapiga ile gonga nyoka tunapiga hii nero mviriza ni yae mark ini punch mark gani oya ini mzee Dio mutariano muri mviriza si tunapiga hii tunafanga gapi hapa tunapiga hii nero tunapiga hii nero tunatafuta ineza y'umuziki tunapiga hii nero tutafuta ineza y'umuziki nijo babona masatu amagacha haza bakene kutudugira je vraiment bon
mwihiganwa iyo mihembe twigera tunaniwe naje naco indirimbo urayizi yagutuka abandi bantu babandi natutende kabisa bazi ibindi bibazo natutende hano mwavuze izina natutende narakwibutsa kandi yuko Wema Entertainment yari ku bwacu mu kuduza imbere umuziki w'u Burundi no gufasha abana b'igihugu vuba cyane haraba abandi barimvyi bashasha bagiye kuba muri under management mbere Wema umviza Entertainment umuhiganiro aguhe aje mbere na nyuma kiratangura hagati iyo publicité bari kuripa ivyo twafanyie promo batubenye abafanya nini nibyo kwera ugenda uhiganwe n'abantu bigisha ingene barundi kandi yuko brandy wowe kuri nuze ani habone kuku kuramuzibira mushenzi randi aboneke wowe kuri Nick Drip Show twakoranye content imwe TV nuna ubu iko amaviews yakigenda urega ubu nari wewe peki uresha umwanya sasa indira ubu nawe rero ya system nyene pap masita accident mu bitaro Kaka ushafanya nini maze kira urera indiri icuma kivera chagura vewit nico waziko yajya meza 6 rero turaduya kandi system ya franga ya mugongo urabizi tuje kundaba ni franga ya mugongo sawa ucumbwa rero umuntu umva ingene izina giyo ryubatswe acahaza umuntu uko ushafanya amaziko ya matrifaze zako makarikire unamuzize muri kombizo guru mu branding pete yangu brand yamenye ko n'amaraso yasesetse warafunzwe warasesiza amaraso waragira ama operation yaraye mu bitaro waragize iki juu ya brand yako afu mtafana kuja kuitumia hivyo kaka gwendeshe ngo amashuga azoguha wazazi ndaguha amashuga sishaka cyangwa utegura iryo hidano rimuhera ndagutegura ihiganwa ryawe wenyine ndaguha ico kintu basi namba ukeneye basi nawe uronka ivyuma nika mu nzu sawa sasa ngasatu abeye urega abye kana ingiye muri mood nagomba ndamuhariye bakunzi bakoresha umwanya media muze fresh bon ari imbere zanyu mwabirefu nshaka tuyage murabazi murabamenyereye nta bishasha kamera gumazima nta dushaka ko igana tugazo reka basi bandanya aho basi twatugira sivyo umbereza n'incuri mu simbizi fresh nigo diaspora muri kamata bogare tugire mariage yera ugase simbizi tukoze ibiganiro incuruzini ngwizi bicari zinwa byose cyo gukora rero umba musada umva saba ubufasha ubufasha gute mu gihe bapostinze ko baronse ubufasha kandi bagaca babaye ibintu bidakora uyo hari umuntu twa Sandi diaspora hari umuntu twa Sandi muri diaspora uyo agenda ngara postinga ngo naronse ngo microphone ngo naronse microphone ngo Imana ishimwe naona cara postinga ngo jewe ngo vy'Imana yampaye ngo ndahezagije ngo umuntu ngo nuwohezagira umuntu ngo bikini gufume ni fashion bamuha ibintu bidakora byaguye ingese boneka ati nanje naronse nawe impamvu rero kubera ikintu gutora ibintu bidakora vraiment mu diaspora wa mafaranga cyangwa ikintu cyankangaje tuje aje gushiga yamana telefone ni zinone oya izini ziwanje namutigiza Top TV muzimba na quality nibumva na quality kwaka ntiyari nakica barajya yari okay tubwire ko postinze yuko warusaba microphone kandi bagwaye ibintu bidakora kandi babipostinga no ku ma platform ya bo umviriza byagenze umviriza ku bandi umviriza nyene vyagenze simbizi we niyo atawabizi neza we nabikubwiye jewe barapostinze ko koresha umwanya basanda umviriza kwanza ava yuko je postinga barapostinze ati koresha umwanya tukuba tumwereze microphone nta kuntu yo kwamakora ibiganiro na telefone kandi aho yakora turabona ishaka yiwe reka tumufashe tumuheze microphone shubanda kandi ko umviriza kwanza barapostinga bacasura gupostinga kandi retour ati koresha umwanya wose niyashaka baca barayifotora barazifotora bamaze gukoresha bashize ko nakarugo ngo umwe yose aje gutora ikintu kivyibushe kujya ninde we ni wavuze bati oya jiba bimeye kujya nyine sanga indani kuri microphone hari n'ibitango rega kuko je bakivuga ngo umwe yose aje gutora navuze ati bo microphone zirabonetse ko bagira jama ko bari mu mafilme bisho ko bagira abantu b'amafilme ngabo Burundi ari indi talent yo bafise mu mafilme ngabo barumva ko mengo batezo gukrea ama television mu bindi bihugu barabonye bafise ama television
oya rero ngira ni microphone rero bari bateguye kuri izo projet barazikoresha birahwera projet ngo bakuguriye umuntu mu diaspora nk'ujya vuba diaspora zamurike muri maramazi canke ni riva ziri utatani riva zikuraka kuko riva je sinibaza yuko sinibaza yuko sanje basi waje je ndaguye microphone we nike umaze kumbwira kenshi ngo wema ngo muzoza ingenda bikubwire ngaha rero twebwe mu entertainment sio fashion tuzoguha microphone zave hamwe tuzi nijya na telefone wa deposit telefone vyo ubuzima nibwo mwaciye mu bintu mwabitwigisha mugabo kirazira kuca kujya amaraso bashobora kujya amaraso komate sikuzi neza yuko ufise umu diaspora yemera kugereza ibintu kandi ukabandanya kubikoresha rero si babu dramatise agenda kuzara azaravuga ibyo simbizi sinari guca ndamufatira muganga nashimye mu diaspora ikintu kidakora ukene kwerekana uko yamushikira none yagwaye ikora yagwaye kidakora mu diaspora yagwaye ikora yagwaye kidakora mikrofone za n'abajora muri Wema Entertainment baguhebitse oyamo we barazi ko karimwe ni wacu karimwe ni wacu Wema so modias navuze ko nzo diaspora navuze ko nzo bikubwira bro babizi nta nzigo nta shavu amashikane umvirishikane kwera nta kurusha gukora n'aba diaspora nimwe dramati y'amavuko hano diaspora minga bama fashion baba bashaka mvuye kwanza aba diaspora bambone jera bizi ni tuzi nanye misi sinaga shoboza barabizi niye nahishima ishangu barabizi wewe ugiye amadeni atoka njiriza wewe ndakomenda ivuye kwanza buda sawa muzuranye kama osandi tuko tunamuboost vraiment watanga kumboostinga no yagiye gupostinga ibintu bidakora wewe uri muri competition y'abajournaliste culturel ikiganiro cyatangwa kwa na presentation bakunzi bakoresha umwanya nabyo presentation cyambere cyapfuye nitwa Andri promoter ndi manager wa Women Entertainment hano mu Burundi cyana kwibutsa yuko itariki indwi muri Gala Plaza turi kumwe na Double J Big Fizo Vishulov na Diwa ndana kwibutsa ku itariki indwi kandi nzoba ndi muri Zambia nzoba ndi MC mu gitaramo cyo tegana yan itariki indwi uzoburi Zambia no muri Gala Plaza je ndi brand mu gihugu narose ni promo ni ifoka abantu baze gushigikira abana b'igihugu cyo bari indwi uzoburi MC muri Zambia itariki indwi uzoburi muri Gala Plaza nawe wamaze kumurozi nkanje urafise bitutu je nzo kuyaranja naco reka gucanganya abafana banje bumve neze gutezwa kuja gushigikira kabisa umuwe wacu kirtira iresi mbizi naribonye muntunze je nabonye muri competition mugabo none nkumbu jewe ko bashizemo batananga aje se abandi batanga amashogwe ariko kandi buda ejo aje batanga amashogwe hirya ejo hari ejo ndi kubona bad niho banyereka icegeranyo kivyavuye muri platform show award ni DJ basanga bayo wa mbere DJ Pro sanga navoye wa mbere kuri % 70 na gacha uzi wa create platform ni yabinyerekete bro wori kwa kwanza ariko rero nigeze ufasha umvirize yambwiye yansiguye ngo bavuze yuko wewe utigeze ufasha muri promotion bahaye abo bakoranye nibindi donc bashobora kubasenya witwa Ozi kandi jeje nabayi wambe cyangwa ati no bro kubinyeretse ubu byaraheze none acambira ati bro izo competition iramwiki ivyo bintu jewe wewe sene kwikwereka kubera ko bamba kononera brand none izo competition uzigira nabonye ndi muri competition ndamubwira Cedric je mwashize muri competition kandi mutabimenyesheje nimweze mu magara muri conference de presse nimweze mungiye n'ikintu nakimwe none mwivyo acambira ati bro wewe watowe n'abafana se twagushizemo arambira kandi je bamenyereye AGS barihe AGS kushira korerahe abafana ba nishira hamwe none bya mbere batanze none iryo shira hamwe rifise abafana n'abatwera abafana bagyo ni banje sinzi none je ndaba none gasha bari postinze iyo platform yakurikirwa n'abantu bangaye kubwo twitwe ko abafana baje nari secrétaire abo bafana jira chembaza abafana abakunzi wanje none ndabije mu cyanda bireke je no gwanura ariko cyo kintu kivamo hari impamvu zibi impamvu hari imigambi myinshi
babesha yuko ari ibintu byo kuza guteza imbere umuziki cyangwa guteza kumbe n'inyungu zabo ariko bararondera ko nk'icyo kintu AGS je ntacyo ndi oya AGS ngo journaliste icyo kintu AGS urakizi AGS ni rya mbere ndacumvise none icyo kintu ikivu bane ba Big Fizzo basatu binabibuka batanze bimwe none kumbwira ko dumura kizwi ibyo basatu bariko no bo ni bande d'abord bo ni bande bo oya reka pe basi tuyage basi gato isimbizi dutahuzanye basi journaliste culturel ni iki mesha makuru ameze gute apara nico kwanza sivyo ari abantu baza bishi ni ndabona ubwo abantu baza bishi inyuma y'ibintu nimwe byabakuri ntuzenya kuri muri Pitagata na Primo Star projet ngene bayanditse bwati dukeneye gushikira aba star ugacubona haje niko no kubaza no gwa exam babwira ati mbingene dufate nk'umuntu araje mu Burundi ntazi ikintu nakini about kino gihugu bagaca bashira andi mwage nawo lege ngaho sivyo bagacabwira ati uyu yarasumbije arakaze gusa yaramusumbije uyu kuririmba orege yarasumbije andi mwage umuntu amaze gukora amaturne n'amaturne me kuberiki andi mwage bamushize mu bintu atari ivy'iwiwe kandi nta muntu yosigura ngo ngurumva ngo dufate nkabijya ngo ngurumva ngo niba mu bato ngo orege ngo nazo na abastar wibuke ko Double J nande baviye mu hafi ari abastar wowe bisigura ushaka kuvuga ariko jewe yajyana hagano bashize rero yuko jewe nta ushatse kuvuga yuko wewe hari ibintu ushobora kujabo ugasanga abo mugiye guhuriramwe nabijya ugasanga peut-être n'ababitegura bafite izindi numero zabo barabizi bagomba gushikako bashaka kunkorora wewe baca kuri wewe ufise aba followers bawe ufise abawe bakunda umutananirwa bagomba kwerekana ko umutananirwa ntacuri imbere y'abantu babo batakuye kariyeri kora iya ivyo bintu ko ntushobora kumbwira nk'abantu fata nkaho zinjo secretary wapi yamariko amadeba yabo y'ibintu ngo abagore ngo ingene babagitanga ngo maze igihe udari ngo bacagihereza urundi sino amadeba banafanya iyo ni critique gani yo kujyamana n'abahungu n'abakobwa n'ibiki critique gani cufate umuntu baragira amadeba y'ubusambanyi ngo acumuzana n'umuntu yamarika ariko kubiti n'amabuye umuziki w'uburu critique y'uburundi duke bagaca bagukorera muri competition bagaca gushira hamwe n'ufise fan base y'abantu abasambanye abayiga ni benshi wowe rero ugasanga wewe bagushize hamwe n'umusambanyi nawe uri umuntu wa kirtire sasa abasambanyi bagaca batora umuntu w'abasambanyi sivyo bengi mugaca muhurira muri competition vuze ntunteranye na sivyo niko biri genda rero de bazamu zihagaze kuki kubusambanya none uba bisigura yuko rero Jess naye guhiganwa nabajya bari no shukura ngo ati no ntiri kumwe dusangiye akazi kandi marabayiga ni benshi aya vimari abashunalitse bamwe nabo inde abashunalitse bashize akoya ibaze nk'ubusanta dufate nk'ubusanta arabaye wa mbere gusumba Randy Promoter kujye Double J yatashe imbere Double J yatashe abize hit utashe gute andi mwagara bandariki mu bwanyu andi mwagara atashe nuko none andi yatashe gute urege yamusumbije nsigura umwana wanje mbega harimo bandi nabandi none uraba none okay harimo ndana Amipro savyo fuma edisovyo fuma hariho ni bengi badusomera byo byiza kandi abasomere bazokuvuguta Randi gendo zakunje mubaza kuba wanyuma nzoza kuzomera higanwa ryaba journaliste culturel premier Amipro Landry Promoter cyangwa atitara cyo ngaho ubibone tumuriki tumurike twebwe twe tumuriki uratanguye kwira okay Landry Promoter kabiri Machat Kabos kufatire Bigi indira gato hero wa mbere ni Amipro sawa Landry Promoter sawa Machat sawa Kabos sawa Bigi sawa Juste Gaël sawa Ozi oya Patrick Pajo bakorera he Patrick ngira ni Patrick Pajo handse Patrick wa Keza net Patrick ningira ni Patrick ya Keza open mic DJ Fanny tuandaye DJ Fanny Patrick ni utani open mic utatana open mic journalist Skirtirel wa Keza net oya ni Patrick Pajo usanga ni Patrick baje kwera ubu nacho tubandaye sawa
DJ Fanny hari kuri Pajo Pajo sio ni Patrick ni Patrick wahe ni Pajo sasa ni Patrick gusa Patrick okay wamujamo munuze ni wamujamo muri sare katuvyisomeye Ive ni wa Colombe DJ Fanny Ami Pro Landry promoter Machari bo Kabos ni juste gaheri bo oza agira ibintu by'amazi babaga ibiganiro tumko badafite amazi atagize iki amadeba y'amazi Patrick tuzi ni Patrick wa ariko Pajo ujya mujambo muri nze aro Patrick Pajo journaliste nivyo bamagaro yego usanga ujya mujambo yabipostinze DJ Fanny Ive ni Colombe Elodini bo Edison bo Adira wakazoza Santa Korai baramwirukanye sinzi bandanye Joshua ninde Joshua takupiga kaka urabaye wanyu mukuri gusara isha Joshua uramutse Jessing arakwisha Jessing arakwishyuye Jessing wese ngimba karaoke uragowe oya tunabu Jessing yitwande Hanze Jessing ukone mukuru wapi na wapi kumushira muri kategori yacu dabo ariko kwanze ibintu muri legend ujya mu wese twemera kandi twubaha mukuru yabuwaye cyangwa ya Pajo kumuzana ngaha oya ngira siwe ngira si Patrick Pajo wo kuzana Patrick Pajo bakamushira kuzana muhoro w'umurenge uko bari kumurengera nimiburi none iyo liste yaheze mukuru ni wanyu mukuru oya vrema kuzana nk'aba mukuru nka Patrick Pajo bagashibashiramo ukazubona hasinze ngo Landry promoter hari nguzo imaze azo hato mu bisanzwe mwene ivyo bari gufata n'abantu bakorera ku mbuga voilà bakabitwe le youtuber uko nyira kacyandika uko kigumira no gufata nk'abantu nka ba Pajo d'abord na style bakoramwo si zimwe uravyumva baga n'abantu bikorera ibiganiro abantu nabo bikorera content abandi bakora amade ya Osuri abandi umukobwa w'amazi abandi bakina urondera amazi menshi abandi bakina na film Adi top Adi yamumenga kuri ntuze kazoza ni akina tujawa yukutana na urabe wawe nyuma arandi ubwambere nagiye kumenya kubitwa n'uwitwa Joshua ni wawapi none urimo muri kombe utaza muri kumwe hari Jessing ninde Joshua ubundi Jessing wa Joshua Jessing ayo mazina bura yandika hano abona abantu buwatse umviriza ariko rero attention batanze mizo kuvuga platform show uvisi noti niwazo vuwa oya uri bagiye platform show barakuzaniye aba diaspora tutanazi baba Kongo namba bavundi oyangira Cedric fikazo ngira bazo ukabona neza ngo meilleur hit foko jewe mvuze gusa nkabishira mu igengi yiwanje urabihita intare nkavuga ati jewe mutanu nawe bimeshe umwanya nawe bimeze gute shoko kuvuga mbere ugaca umviriza d'abord récompense bazo ya mukino utaje kurahiganirwa vrai ou faux récompense bazo bahembe ngira na envelope nibyo uzi ngo batanze abashuka kandi akorekerera baca barahindura baca batanga inuze iheruka n'ubona ko yagenze neza kaka uraje uko dukora ivyunguka iyo ukora ivyunguka mu kuja mu kintu banze menye ico kintu ni kintu kije kunkorera ko cyane kintu je gukorera ari usanga kije kunkorera sibyo cyangwa umuntu yo kwihenda kanshira muri ivyo bintu aha tugiye tubamenyeshe aha turi muri kuri cabine Maître Muvayo Jardina turi muri jardina kwa Maître Muvayo Jean c'est-à-dire umuntu wonshira mu bintu je uca wibaza je nyinshi ndakinera kuriha ndakuri mu Maître ndakina kugira ibiki n'ibiki ndakinera kugira ibiki n'ibiki kaza yumva ngo naronse ma award nkamutama Maître Muvayo gacha yumva ngo naronse ma award
we umva ikintu kimwe uyu mugabo attention niba atakorera niba atarekura nk'ujya abandi bakumira ati jewe je bambire nshire n'igenge bayumvire jewe nshira muri ivyo biratavyo ndi ni dossier turiko turakora ni muri cabinet Maître Muvayo Maître Muvayo akuranira iyo warenganijwe hari umuntu atakusiguriye inyungu ziri muri ivyo bintu zawe niyo mpamvu benshi bajya babona itagakana Primustar bari baza ati tugiye guharanira imiliyoni izi ndi muri competition bagiye guhiganwa bazi exactement ibyo bagiye guhiganirwa ibyo ari byo ajya mawa Dios uzawumva abaye na déplacement man bazi kujya mu bintu ukazova igitoro kizobe gwawe byose bibe gwa uzove hariya ugenda hariya ku nguvu zako bro twese tu ya fashion bro ngashaka ngwa waje yani sombye fashion ga bro tubake mu fashion mpaka lini hapana twocha tubiva mu ryari gute ubashaka kwemera gushira hari abapeti bavuga ati ndi muri competition ya ndi promote cyangwa bagomba ku boostinga dressing na nande na Joshua gasanga target ya iyo agese nambari AFZ abandi nabo bagatanga AFVS Amade abandi nabo bagatanga FVS abandi nabo bagatanga quelque chose ugasanga nk'ubu Jessing na Joshua niwe batanze promo batanze fatike kugira baje ati bizokutwe ati je nage muri company namusumbije randi kandi atanze sponsor ugira zikogo abandi nabo turiko n'abandi bamenyesha makuru bari muri communication muri iyo nshira hamwe bro ndakomereye kuziza kuzo ndakomereye amprose ni bari barejuka ndakomereye kuzomera tuzana ndabisi genge kera vuvuzela tukura vuvuzela ziko ziriho kabisa nzokotesha hari genge yadukotesha urajya genge rimwe muzamukotesha mugiye gutegera rimwe barakoresha rimwe bagenda gukoresha kwa mail bafise ngo abafarata mufana numwe afise umufana ari wenyene n'umugabo wiwe agakeza ni genge urije kumutegera ngo nabafana biwe agatembera mu gisagara nka kumwe nuze dufata horazana bya bipiri byo mu Buyenzi haje nkari kiba ziya system nkaziki ina mapankarte ari kiba kumbe ngo ni bafana kumbe ni ma system jere nzozana rya genge ni habere ni haorege nzo yimusaba ndani genge ni ngoma nzori ya 500 jere mene tukuvugiriza ingoma randi so kuzomera babaye wanyuma uvuza bibi n'ingoma twuvugirize randi wa mwisho Benturo rero yamaze kuzanira sire yoroshe yo kubiririmbamwo yahizanye wayumvise yamavyabaye randi wa mwisho wa yazanye stile gira gyose kuri mburu kurazomera umuntu we nawe umva abafana n'abazontora naco bizovamo manu ni wasumga amajwi na Jessing wasumga amajwi na Joshua Tibi usanga ari abamenyesha makuru ndanyu bijya mu byo bintu oya jewe gira ati inyungu yangiri araba uyafise bye nava ubuyabitse ubirimo haye wamaze ngaga ni gyambere mwe ni gyambere bashize mu kategori ngyambere kategori bayishize mu bwambere kaka vuga ati uramubwira ati bana bro abishizemo sawa ayanje yawe nubundi nawe umuntu abitegura afite sponsor huyi sponsor yari we nipe zangu amungu mijemo alezi nabandi nibumva ati erandiri bamuhaye natwe duhe azosigara ngo ba fashion bari amarika ku mapankarte kwa gusa igumire yate si fashion takatoka mambo ya fashion bro kubudeja kwera ayo mazina fashion koresha umwanya wowe bivuga ku ikina koresha bivuga ku ikiwe mani jewe maze guharura aba journaliste bari mu haji ndani nkaba mbona ati journaliste culturel none gasha je nkaja mbona amazina mwamwe nzi neza yuko uyu atohiganwa nega ari abantu badahiganwa urumva ari abantu badahiganwa ari ibintu byica urubanza ubwati uyu vraiment nubwo ndamwemera uyu aramuruta urumva
ibi ntiturinda kuja guhiganwa ngo turinde kuja gukompara umace mbona yuko ari blague yo mpamvu bamubwiye bwa mbere ati hari ibintu bitwengeje mwana yo kutarimo binaceje cyane ko utarimo ibaze cyane ko utarimo aba madeba barimo abigisha ubusambanyi barimo yo bavuga bati harimo kategori zose harimo abavumbuzi abanyarusakuya Isaac ntarabo Isaac narimo kandi umuntu nemera cyane Isaac narimo afise yanakire n'umujene umu-entrepreneur yakoze n'umugambi ahera kuri TV online arazira kaze wamenyesha makuru ibyo bibona ko bimwe amanyanga aza abamenye no bafana baduturiye bafana umushefu wa association ambwira ati Arenova oya umushefu ni Cedric yazese basha komara barakome teams yarabapetiye bitwa gute ubona umengo yo bande sinabibuka ndabona ko mviriza jewe mviriza none uzonzomera ntarimo kana no jamu nani muzontora suzongera propaganda je mpigire promotion yishira hamwe rifise inyungu zayo je rize kudugire waje mari raundi we yakubyuka usimbizi we muombe zako kaka mimi ndio nifanyie promo yishira hamwe ariko arachisha amafaranga nyini irangu biko wapi kaka je kwenda guposting uza mari ndaguposta randi kugenda gutore umufuko wose uronkika mufuko niyo politike nyine cyubaye apana aze kurondera abafollowers bakuri wawe YouTube yawe ifise movement nawe ushira muri nuze ya muri community yawe ugakaya poste bo bibona bajya bafana bawe baca baje hariya page yawe ifise movement poste wogira baca baje hariya kaka iyo monde twarayivuyemwo okay muri commentaire turakeneye ivyumviro vyanyu AGC kama iraje kuri iganiro kisayo yose turagira promotion ya AGC bari tupatia ngapi vraiment tunapiga inere tuko tunatafuta ineza munabwiye gonganyoka hii ni akongo tunapiga inere tuko turondera tunapiga gonganyoka tunapiga inere umviriza ni yae mark ini punch mark gani oya ini mzee Dio mutariano muone umviriza si tunapiga inere tunafanga gapi hapa tunapiga inere tunapiga inere tunatafuta ineza y'umuziki tunapiga inere tunatafuta ineza y'umuziki nijo raba no masatu amagacha haza bakene kutudugira je vraiment bon mwihiganwa iyo mihembe twigera tunaniwe naje naco ndiri murayizi yagutuka abandi bantu babandi natutende kabisa bazi bindi bazi natutende hano mavuzi zini natutende narakwibutsa kandi yuko Wema Entertainment yari ku bwacu mu guduza imbere umuziki w'u Burundi no gufasha abana b'igihugu vuba cyane haraba abandi barimvyi bashasha bagiye kuba muri under management mbere Wema umviza Entertainment umuhiganiro aguhe aje mbere na nyuma kiratangura hagati iyo publicité bari kuripa ivyo twafanyie promo batubenye abakora nini nibyo kweli ugenda uhiganwe n'abantu bigisha ingene barundi randi yuko brandy wowe kuri nuze ani habone kuku kuramuzibira mushenzi randi aboneke wowe kuri Nick Drip Show twakoranye content team TV nona ubu iko maviza ko yakigenda unataka wende ku boost watu uko menya uju waza mafoto bazogufotora ngaige muga wenda kwereke basi yaga nawe inbox akupe chako kandi akondisiyo ko awadazoyiguha bibiri nuko brand mukono avunika agacaba n'imodoka Landry wowe uvunika gato ya pa ushobora guplaninga ngene accident iba ya vrai apana bimwe bya urege n'abamesha ni babiri dufise ngaho ashobora guplaninga neza na leta ikabigwamwo dossier apana ngo miza nsena apana bya bindi bavuga ngo bamufunga atari ibyo urega afunzwe bibari ibyo Landry yagize accident ibariyo yavunitse abariyo kari urega itama ryavuye ringano umusoko urega mu kuvuga sikavuga ebeje Landry ko ibinyama ni byinshi n'ibisozi wawe ararenuka Landry vipi uwo bye ko ibinyama yabugwa no gusohora niyo yarasohose n'indirimbo zirega gubita zirapiga basi wadaje urega ubu ari wewe peji urashumwaye sasa indira
ubu nawe rero ya systeme nyene accident mu bitaro paka ushafanya nini maze kira urarindiriye icuma kivera cyagura V8 ndicho wazikora cyane Meza 6 meza 6 rero tuzatuya kandi systeme ya franga ya mugonjo urabizi tuje kundaba ni franga ya mugonjo franga ya mugonjo sawa ucumbwa rero umuntu umva ingene izina giye ryubatswe acahaza umuntu uko ushafanya amaziko ya matrifaze zako makarikire unamuze muri kombizo guru mu branding pete yangu brand yamenye ko na maraso yasesetse warafunzwe warasesiza amaraso waragira ama operation yaraye mu bitaro waragize iki juu ya brand yako afu mtafana kuja kuitumia hivyo kaka agwendeshe ngo amashuga azoguha urazaje ndaguha amashuga sishaka cyangwa utegura iryo higano rimuhe ndagutegura higano ryawe wenyine ndaguha ico kintu basi namba ukeneye basi nawe uronka ivyumanika mu nzu sawa sasa ngasatu abeye urega abye Karako za manyanga arafungwa abye bazakiya ande uko nizo kugwaye hege vipi itama yaziringa uzabe orege ni bukuru ndabumva yahumbishije leta kabutoye imisozi ibukuru uruzingo nolege avuze rona inkonda gite kwavuge ni kuzibu avuze gusa kubera iki amateknike yo gufungwa agaca kamisha gufungwa unawe ageze byo gufungwa gufungwa arandira biti me yo mu bitaro uje kumuraye mwihote cyangwa mugoye uje kumara warasize kandi rimwe kabiri kandi wasize menshi rimwe kabiri fanga mugo nuza kundo utazize fa ya mugo avuye gusa mu bitaro kabukono gustire stile ngo siduga stile za therapie santi buja maziru mkono we vipi we Andrero oya ari kuri vora aratukana kugira ubone ko ari we nkamutse yaratangara metre avuga ati ngo ndi kuri wenge ndi kuri vora metre gushaka tangara ati wewe se mkono tu ambare umuntu ashaze gukoresha izina ryawe for no reason black none wewe zoni black imagira Andre sawa je buda turaje we akira mikro waje yani ziwanje zimi ntwari ziwanje atwara mikro zawe ndatwaye mikro zanje ingene ziganiro basi ufemereye ikiba uzogenda memereye mikro uba muri my entertainment muri emission muri kigano uzogumaye ndingenda bene ivyimviro by'abafana abafana bandike muri commentaire ati ngume cyangwa mveyo kibazo byandi mugabo washigikiye izina rya n'izina rinini jina kubwa peti kandi wewe foko nakugira nk'umuntu aje communication hari abantu bakamisha amazina yacu ngaha abashagenda amabiro batwaye ati urumva ngo simbizo asema vumba bwana ngo akuru ni abandi ubona acwe bonisaidie ku post aje kubona kumbe mu bugenda kunegosia ati simbize nzo oya ujya n'umuntu wanje ujya n'umuntu narandire nzo nakuresha umwanya ndo ibisana batiya mu mafere bo bariko arabakamisha hariya kunyunguza nta n'inyungu nimwe muziki Burundi ivyo bintu byamyeho kuva batanga amashugwe igihe member fanda vyibuka c'était en 2000 combien 2019 je crois kuva 2019 biba edition mbere y'amashugwe ya 2019 sivyo none ikintu ivyo bintu bimaze kumarira umuziki w'u Burundi ni ivyaye ico kintu turibere BMA ico BMA ni yabaye rimwe Bija Music kandi yari kandi ntandu yari imeze bon fresh mugabo byahere wazo wambaye wakubise ikoti ya vrai so rero tureka niyo mikino ibintu rero nivyo biza bituma rero n'indongozi zidusuzugura kubera baraturaba mu byo twama nivyo tugira ari no mpamvu usanga ibintu byacu bigwa byitongo nutugenegene ugasanga umu artiste amaze mu nzu y'ibihuzo ya Mawad mugabo iyo wade nta nahantu nahamwe yigeze imuvana ngo imugeze namba ico kintu kitwa AGC abona neza wakanga ntayigisa abandi wabo reka ndakikwereka asanga n'abandi bumvise nta muri bya karido voilà reka ndakwereke namba umuntu AGC akeneye gukora award sivyo
narondere ishirahamwe dufate nka Brarudi cyangwa arondere hari amashirahamwe menshi hari abantu batanga ngaho ibiborera za bandori ba doricima bandi bafise inoti abereke inyungu zabo basohore biye ikwiye muje mu bintu muzina abo bafise projet ibintu ndamaze kubikora mu mwaka wa 2 wa 3 mugabo vyama bigenduko sibyo nta namwe birage Nyo kunetere. Urumva? Netere n'amafaranga yirira. Wowe message gutora kuri message. Notora kuri message wowe uzoronka ngahe. Birengeye kijya kintu bazogwereza kiyacuma namba ari norazi ko bijya biboro biratuma n'umuntu n'ibimba byirondoka bidakora neza. Gayo mpamvu nabahozi babirimwe babizi yuko bikora kunuze. Ega ari ivyuma dutunga ngaho gasanga abantu bashakwara ni kuku. Bashakwara nini? 30 secondes piu. Uyishira. Ma seconde bibu. Nishamariza oya. Nese byo baba. Ega magnetique birakora korana gutya ugasanga umuntu ntakiramba papa ugasanga ufite imyaka ahura 30 atashaza kutumia Viagra. Jani byo biraza barabaye. Rondera fata abantu bazima babahereze amawadiyo. Muje muri competition ni category 10. Umwe wese azotana miliyoni 10. Hari abaguze tuwa ngabo tanga 5 miliyoni pa. Barazitia ndani. Tunyo tuja muri competition ya free sasa ya free. Ngira impamvu zo tumwe agenda gutore wewe. Batakupa nini? Igaje genda gutore wewe nuko nawe ntazica ari karahiganirwa support no guha wewe nuko mbanzi neza yuko ejo umuvyeyi hari ya Mukamenge uzomununkira nagafuko kakawunga ega narimbuye ibigori none ibigori byanje uzombwira ngira nuko batamagaye muri conference de presse. None ivi nico rama yabivuze ati cyabona nirimye nkiyimburira ngo ndabahengo babije kwagosa hakuja kurima je nararimye ibigori uzoza kunyanikira amenyo nabonye ko waronse awadi muri GCC ngo ndagwe kilo cyarari kandi narakubonye ndabwira ati no niyo mpamvu dukora ibyo suripata awadi nk'umuntu yitwaye umesha makuru yitwaye neza urazi awadi dashobora kugurisha basi bavuga bati iyo hari abapeti babahaye bya bisilva ba Ildefonse na bahihurira cyangwa ndayimanyagura ngo ni arja bahaye batwara ukiro basanga ni plastique tasilva zimwe za ni golden award ni bikazi gikwizo muri yo none bakubwiye none yuko kimanyagura yuko bari nza habijya nigi plaquette bo kiba kiri doré cyangwa kiba kiri argent kimwe cha urabaza babironse ko numwa kigifisi bose nibamanyagura bya Sami ari bya Sami bya 1 million Amona bari byiwanze babironka. None baraki ijya ni award musanzwe ni trophée ubika mu nzu. Basi yaba nayo ma trophée rero abafise valeur uvuga ati naho batompereza frambo. Ubukene bumuze ko no cikora kuje muri yone vero. Uravyumva? Mugabo nyene wacu. Sawa. Rero bakunzi bakoresha umwanya media. Behind Kamen Pax Araba kuri micro ya mbere ni kuri writing kuri nisho ya kabiri ni Landry promoter writing ni na telefone abiri nakoresha umwanya nyene ku telefone na kuri micro gatatu kuri simbi na telefone tubereke na spotlight na Sandi we diaspora uno muhungu arabayeho nabi reka ndayimuri kukubagwa ni telefone terereza rero baguterere cyane ntuzoje mu bintu utazi yuko uzobikoramo na make ndagushimiye cyane Simbizi